Reka tubaramutse tubaha n'ikaze inshuti bagenzi mudukurikira kuri no rubuga rwacu rwo rwanyu Never Give Up TV show. Uno munsi rero twabazaniye ikindi kiganiro kiryoshe kivuga ku ifaranga rishasha rigiye kuvuka riciye mu buhinga bwa mining. Iryo faranga rigiye kuvuka riciye mu buhinga bwa mining, no munsi twabazaniye tugiye kubereka ingene umuntu wese ashobora kuyandika mu buryo bworoshe cyane. Aho rero tukabamenyesha yuko ana mafaranga ariko aravuka ku muvuduko udasanzwe. Twidugira twimanukira kwa kundi handi tuva muri web 2 tuja muri web 3, tuva muri analogue tuja muri digital, maze ubuhinga bwa blockchain butera imbere muri web 3. Nawe utazi icari cyo blockchain urahawe ikaze kuri ino channel Never Give Up TV. Tuzogenda tubasobanurira buke seruto umwe wese azogenda tahura ibitari bike mu bijanye n'ubuhinga canke ikoranabuhanga rya blockchain, na cyane muri blockchain aho twisunga gukoresha n'amafaranga adafadika canke ayo twita crypto money canke digital money canke cryptocurrency. Muhawe ikaze rero uno munsi muri kino kiganiro kidasanzwe. Ikiganiro kigiye kuguha akaryo keza ko kumenya ingene ushobora kwiyandikisha muri faranga rishasha rivutse muri kuno kwezi nyene, aho rero tugiye guhabwa akaryo gushobora kuricukura ku buntu atani faranga na rimwe usabwe. Icyo usabwa gusa akaba ari telefone yawe, amamega yawe, telefone yawe ifise umuriro, akaba atakindi kintu na kimwe usabwa canke urufaranga na rumwe usabwa kugira ngo ushobore gukora ino mining ya USDC. Mukamenye ko rero hari indi crypto money yitwa USDC iri ku isoko ivunjwa idolari rimwe. Ikaba rero mukaba mubona ko iyi nayo yitwa USDC. Tugiye kubereka rero ingene umuntu ashobora kuyandikisha kugira ngo ashobore kuronka uburenganzira bwo kwama ayicukura buri munsi, maze akironkera amadolari arenga 200 ku munsi. Murumva ko ari ikintu kidasanzwe. Turaza kubereka canke tuzobakora ikiganiro bukurikira kibereka ingene umuntu ashobora kumininga, maze izo yamininze akashobora kuzikoresha mu kuzigura izindi coin zisanzwe ziri ku isoko, maze igihe izoba yakoze ico bita open mainnet umuntu akazoshobora guhita adandaza izo azoba yaraguze akoresheje iyo coin nyene ya mininze. Nuko rero twidugira twimanukira kwa kundi handi nkurikirana 5 kuri 5 tukabamenyesha yuko umuntu azosigara inyuma kuri no rubuga azohahombera byinshi, ariko ndagusaba ngo ugire subscribe canke sabone kuri runo rubuga Never Give Up TV kugira ngo uzoze uraharonkera amakuru menshi cyane adasanzwe, amakuru y'ibishinga ntahe bitandukanye bivuga ku ifaranga ry'ikoranabuhanga riva kuri blockchain, web 3, eka mbere n'ibiganiro bitandukanye, ibishinga ntahe by'abahinga n'abandi bafise ico bazi muri rifaranga ry'ikoranabuhanga canke muri rino koranabuhanga rya web 3 canke blockchain. Umwe wese azogenda atahura buke ruto ukame ku kandi twidugira twimanukira tuja muri web 3 ukasigara inyuma, uzoba bivuye ku busamazi bwawe, na cyane udafite kuri subscribe kuri ino channel kugira ngo uzozura kuronka ibiganiro buri munsi bizoza bikuzaniye bishasha muri web 3. Nuko rero tubamenyeshe kandi yuko udakwiye gusigara inyuma, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika murazi ko ari igihugu rutura kirongora ibindi bihugu gifise ijyanyuma canke twovuga ngo kivuga rikijana. Tukabamenyesha ko kimaze gufata ingingo yo gucisha itegeko ryemera amafaranga y'ikoranabuhanga mu nama nshingamateka. Iryo tegeko rikaba ryaramaze gupasinga mu nama nshingamateka, bakaba baramaze kuryemeza, mbere bikanavuga ko ryamaze gusinywa kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobore guhabwa uburenganzira bwo gukoresha iri faranga ridafadika cryptocurrency. Eka n'amabanki akomakomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka BlackRock, Fidelity n'izindi banki zikomakomeye zifise amafaranga menshi cyane, zikaba zaramaze kuja muri iri koranabuhanga rya blockchain. Ikaba mbere baramaze gusinya iryo tegeko ryemera iri faranga gukora ku mugaragaro canke ryemeye n'amategeko. Aho ni mu gihe rero mu misi yahera bahora bagiruka ko ahubwo bakaba ko iyi faranga ritemewe n'amategeko, ariko ibihugu bikomakomeye tukava nka za El Salvador n'ibindi bihugu bikomeye ku isi bakaba bariko baraja muri iri faranga ry'ikoranabuhanga. Hamwe mbere tukabamenyesha ko n'ibihugu byo muri Afrika navyo nyene biriko biraja ku muvuduko udasanzwe,
tukababwira ko nka Centrafrique nayo cari igihugu kimaze gutera imbere muri rifaranga ry'ikoranabuhanga, za Nigeria, Centrafrique, za Ghana. Tukamenyesha kandi ko nk'igihugu ca Kenya naco nyene kimaze gutera imbere mwa rino koranabuhanga, bamaze gukora ifaranga ryitwa KDT, Kenya Digital Token, aho umurumva yuko rero ibihugu bimaze gutera imbere byo muri Afrika biri mu nzira y'amajambere, ivyo twita les pays en voie de développement, biriko birisunga leta z'ubumwe za Amerika mu kukurikirana iri faranga ridafadika canke iri faranga ry'ikoranabuhanga, cryptocurrency. Aho rero twabamenyesha yuko atanumwe akwiye gusigara inyuma, na cane cane wewe ugize amahirwe ukaba urudukurikira kuri runo rubuga rwacu Never Give Up TV. Tuzogenda tubazanira byinshi bitandukanye bivuga kuri aya mafaranga y'ikoranabuhanga, ni gute nokora, ni iki nsabwa muri Web3, mbega nsabwa iki ko amafaranga ashobora gukurwaho umwanya n'umwanya, aya mafaranga afadika y'inoti. Nta cemezo ndabifitiye, ariko sindiko ndabwira ngo amafaranga y'ikoranabuhanga, amafaranga y'inoti ngo aravuyeho ubunyene, ariko si ruto uko tugenda twimuka tuva muri Web2 twidugira twimanukira tuja muri Web3. Ejaho bukera ushobora kwisanga wikanguye usanga amafaranga afadika canke y'inoti atajamba gifise muri Web3. Si ruto rero tuzogenda twiga buke twarabibasezeraniye kubazanira ibishinga ntahe bitandukanye, inkuru zitandukanye zizoza ziduha ubumenyi butandukanye. Uno munsi rero nshaka turabire hamwe ingene umuntu ashobora kwiyandika kuri rino faranga rishasha USDS. Ni faranga ryavutse muri kuno kwezi nyene, aho umuntu ashobora kwiyandikisha. Ico usabwa ni kuba ufise telefone yawe, ukaba ufise na Gmail nka account yawe. Waho ufise ivyo birakwiye kugira ngo ubu tuvugana ushobore nawe kuba mu bandi bashobora kumininga ino coin ya USDS, aho ushobora ku munsi kwironkera amadolari ashika 20, kuko USDS imwe ikaba ingana na USDT imwe canke na USD imwe. Nuko rero twagiye dukurikirane kame ku kandi kwa kudi hahandi. Nuko nari namaze gutangura gukora account, ndaja kubereka ingene tubandanya dukora account hano. Nakumenyesha ko jewe namaze gukora account, ariko nshobora gusubira inyuma kugira ngo nshobore kubereka umwe wese ashobore gutahura ingene dukora account muri rino faranga rishasha. Nuko twamaze gushika hano, urabona ko dufita link hano. Tumaze gufita link ngaha, turayiklikamwo, turayifyondamwo, tugafyonda kuri kano gasaraba kari ngaha munsi. Murakabona kano gasaraba kari hano munsi. Ngwaka hano, fyonda muri aho gasaraba, ugacu ukuraho iyi tableau iri ngaha kugira ngo ushobore kwiyandikisha byoroshe. Nuko maze gufyonda hano, uca ufyonda ngaha, naho haca haza ino tableau kugira ngo ushobore gufyonda hehe, ushobore gufyonda hano hantu handitse login with Google. Ufyonze ngaho, duca turaba ibikurikira. Iyo umaze gufyonda hano, baca bakujana kuri iyi page iriko ama Gmail. Uca uhitamo email imwe muri Gmail ushobora gukoresha. Najewe ndahisemwo imwe, akaba nari namaze kwiyandika. Umaze kuyemeza baca bagushikana aha, maze ugaca usubira, ugaca ushobora gufyonda hehe, gufyonda aho handitse mine. Tufyonda aha handitse mine, mwahabonye mwese. Umaze gufyonda aho handitse mine, reka tuhafyonde turi kumwe tujana twidugira twimanukira kwa kundi hahandi, maze turabe aho duserukira. Umaze gufyonda ngaho, no kuvuga yuko telefone yawe
ikitangura guharura, no kuvuga ngo uriko uracukura mugenzi, uriko uracukura aho ejo amasaha 28 aheze amadolari 28 azoba yamaze gushika kuri konte yanje. Hanyuma niki rero gisabwa tuca dukora, no kuvuga ngo urasabwa gukora follow kuri X canke kuri Twitter ya kera, ariko no munsi kaba yitwa X. Uco vyonda ahantu handitse follow ku mbuga zabo kugira ngo ushobore kubakurikirana ibyo bakora ku mbuga zabo, kandi ibikorwa byabo bigaragare ko biriko biratera bije imbere. Uco vyonda ngaha kuri follow, umaze gusonda ngaha kuri follow baca bakujana ku mbuga rwabo, ku rubuga rwabo rwa X canke Twitter. Reka tuhafyonde turabe iyo batujana my friend. Nibaza ko muriko murankurikira akantu ku kandi kwa kundi hahandi murabona ko duciye dushikira kuri X, kuri ku rubuga rwabo rwa X, aho rero duca dusabwa gufyonda hehe, gufyonda aho handitse follow, gufyonda aho handitse follow. Nibaza ko muriko murabikurikirana 5 kuri 5 twidugira twimanukira kwa kundi hahandi my friend. Muri web 3 ifaranga ry'ikoranabuhanga, nibaza ko atariwe ukwiye gusigara inyuma muri no faranga ry'ikoranabuhanga, kuko igihe amafaranga yavuka uravye nayo amafaranga dukoresha sanzwe yaje asanga hari ibindi bihari nk'ibyo twokwita rotrock n'ibindi bitandukanye byaba ku isi yatandukanye. Aho rero tukabumyesha ko nubu isi iguma yimuka, tuva muri web 2 tuja muri web 3. Murabona yuko rero iyi ari Twitter yabo. Dusabwa rero guca dufyonda ngaho kuri follow. Nibaza ko muriko mubibona neza ko ari urubuga rwabo rwa Twitter, aho bacisha amakuru atandukanye. Nawe ushobora kuba udafise konte ya Twitter, kuyikireya nakanya gatoya ushobora kuyikreatinga kugira ngo nawe ube mu bandi bakurikirana amakuru yari no faranga rya USDS. USDS rero uko umayininze buri saba guha idolare rimwe canke USDS imwe ikangana na USDT imwe. Ukabuzi yuko USDT imwe mu mafaranga y'amarundi canke bivanye naho uherereye ushobora kurivunja. Dufate nk'akarorero nko mu Burundi ushobora kuyavunja ibihumbi bitari musi ibihumbi 7. Nuko murabona ko runo rubuga rwabo rukurikiranwa n'abantu benshi cyane. Mu misi mike bamaze buguruye bacanke batanguje ino project canke no mugambi, murabona yuko joined July 2025. Nabona yuko ari urubuga rwatanguye muri uku kwezi kw'indwi mu 2025. Runo rubuga rero akaba ari mining yitwa Swapphone. Swapphone ikaba ifise coin yitwa USDS made in the USA. Murabona ko ari faranga ryavukiye muri Amerika, ko twabibabwiye uko igihugu ca Amerika kiriko kirafata ya mbere mu kuja muri rino faranga ry'ikoranabuhanga canke mu kwemeza amategeko no mafaranga akuye kwisunga cyane cyane amafaranga ibyo twita stablecoin. Stablecoin rero akaba hari amategeko leta zunze ubumwe za Amerika ziroka gusinya kugira ngo bazoyisunge abafise ama project y'ama coin twokwita ama stable canke stablecoin. Nuko murabona ko rino faranga rero ryavukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri kuno kwezi nyene kw'indwi, kandi bikavugwa ko umuntu ashobora kwiva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icenda hashobora kuba ihagarikwa igiye mining. Murumva ko ari mining itazobimaze igihe kirekire. Amakuru hari ubu niko avuga, ariko muri crypto money bisaba patience na focus na never give up. Nkuko dusanzwe twama tubibabwira ko bisaba kudacika intege my friend. Follow, fyonda kuri sabone canke subscribe kuri runo rwagwa Never Give Up TV, uzogenda habonera byinshi bitandukanye. Reka dusubire inyuma rero turabe ni kikindi usabwa gukora kugira ngo ubandanye ukora neza ino mining. Urasabwa kandi kujoininga kuri ku rubuga rwabo rwa Telegram. Niba udafite konti ya Telegram usabwa kubanza kuyikreya kugira ngo noneho ushobore gukora following ku mbuga rwabo rwa Telegram. Urafyonda hehe? Urasabwa gufyonda ngaha handitse join. Aha imbere yaho handitse join our Telegram.
urasabwa rero gufyonda aho handitse join our telegram. Ngaha murahabona mwese nukusabwa gufyonda hano handitse join, maze ukabandanya widugira wimanukira kwa kundi hahandi, maze iyo uhejeje kumayininga baragusaba ko usharinga amadolari burose kuri izi mbuga zabo kugira ngo urubuga rwabo rushishikare kugenda rutera imbere, na cyane cyane amakuru agende amenyekana kuri blockchain yabo ko umushinga wabo uriko uragenda neza kwisi. Abafite aba users canke abayitirizateur bariko barakoresha runo rubuga canke bariko baracukura ano mafaranga ya USDS. Nuko rero nkuko mwabibonye duca twifyondera twidugira twimanukira kwa kundi hahandi kugira ngo tuje kujoininga urubuga rwabo rwa Telegram, maze tubandanye twironkera ama USDS buri saha buri musi. Nuko reka dufyonde hano maze turabe ingene dushobora gukurikira runo rubuga rwabo rwa Telegram. Nukuvuga ngo umaze gufyonda hano baca bakuzana ku rubuga rwabo rwa Telegram. Ico usabwa rero uguca ufyonda kuri join, bamaze kuzana hano uca ufyonda kuri join. Nuko turasabwa gufyonda kuri join. Nuko tumaze gufyonda hano nuko mbona ko ino swap phone, murabona ko namaze gukora sabone, namaze gukora join kuri runo rubuga rwabo rwa USDS canke swap phone. Ino site rero ikaba runo rubuga rwabo rwitwa swap phone. Hanyuma hari kandi kantu nipfuza kubereka hano. Dusubiye inyuma no kuvuga urafyonda muri tuno tuntu dutatu kugira ngo ushobore kuzana application yawe, uyizane hehe, uyizane kuri ekran, maze ushobore kumayininga byoroshe. Uraza ngaha muri utu tuburungu dutatu uko mubibona hano, maze umaze kuza muri tuno tuburungu dutatu ugaca ukurikiza gufyonda aha hantu handitse add to home screen. Add to home screen. Umaze gufyonda ahantu handitse add to home screen kugira ngo iyi swap phone ice iza kuri screen phone yawe ata kintu na kimwe kirinze gusabwa cyo gutereshereja canke ikina kiriya, maze bigaca bishobora kugufasha kushobora kumayininga byoroshe utarinze kuja kwinjira muri Google Chrome. Turafyonda twifashishije aha hantu handitse create shortcut open in the Chrome. Ushobora gufyonda aha kabiri canke aho hambere byose nico kimwe. Add to home screen. Tukaba turangije gufyonda kuri za mbuga zabo ko ari zibiri, tukaba kandi tumaze kurangiza gufyonda kuri add to screen. No kuvuga ngo twamaze kuyishira kuri screen kugira ngo uko bukeye ushobora gufyonda muri application ya swap phone kugira ngo ushobore kumayininga byoroshe hano kuri no swap phone, maze nkironkera ama USDS buri munsi. Nuko rero ikiganiro cuno munsi kigarukiye hano. Ejo tuzosubira tubakorera ikindi kiganiro tubereka ingene umaze kuba ufise ama USDS ushobora kugura ayandi macoin uri ndani muri USDS, ugashobora kugura ama Pi coin, urashobora kugura ama Bitcoin, urashobora kugura ama XRP ukoresheje ama USDS umaze kumayininga, maze ukayashira kuri balance yawe canke muri wallet yawe yo muri swap phone. Igihe habaye open mainnet ejo aho bukera ugashobora kuzisohora ukazidandaza ku giciro zizoba ziriko kuma exchange. Nibaza ko babitahura batabitahura nabo muri comment ntutanje kwandika ati mbega no yavunje gute amafaranga afise. Jewe hari aho natahura, aho hose tuzogenda dufashanya tubazanira ibiganiro bitandukanye bishobora kutwigisha ingene dushobora gukoresha ano mafaranga, maze
twidugira twimanukira tuja muri web3 my friend. Ico usabwa nakubwiye ni gufyonda kuri sabone, fyonda kuri sabone canke subscribe. Ibiganiro dutegura hano nibizigere bigucika, kuko twabemere kuzobazanira ibiganiro bidasanzwe bivuga ku iterambere rishasha canke ku ikoranabuhanga blockchain muri web3. Amafaranga y'ikoranabuhanga ariko aravuka azana iterambere ridasanzwe, aho bihugu rutura biriko biraja muri rino koranabuhanga rya web3. Tubafitiye ibiganiro byinshi cyane, tubafitiye ibishinga ntahe byinshi cyane, tubafitiye ubuhinga bwinshi cyane, nta numwe akwiye gusigara inyuma muri rino koranabuhanga rya US rya blockchain. Murantunga gato, muri rino koranabuhanga rya blockchain ntukwiye gusigara inyuma, kuko nawe urashoboye, kandi twabemeye kuzoza tubazanira ibiganiro byinshi bitandukanye bizoza bitwigisha kuri iri koranabuhanga rishasha nkuko twabibasezeraniye. Nuko gumana natwe, fyonda kuri sabone, like and comment irakenewe, maze natwe mutumotive muri bino biganiro tugenda tubategurira, tukamenyesha ko yari intango. Tuzogenda tubaha byinshi bitandukanye ibyo umuntu asabwa gutunga muri web3 canke muri monde ya blockchain canke muri digital currency. Umuntu asabwa iki? Tuva muri analog tuja muri digital. Urasabwa iki? Wobyitwaramo gute? Hakenewe iki? Ibintu nk'ibyo rero twabimeye kuzoza tubibazanira hano kuri ino channel Never Give Up TV. Nuko rero reka ndabipfurize ibihe byiza aho muherereye, mubandanye kugubwa neza, ariko utarafyonda sabone cyangwa subscribe ntugende udafyonde kuri sabone cyangwa subscribe. Ciao, bye bye.